Bibe vyiza mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu harino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ni umwanya w'amakuru agezeko aba yiriwe aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Hari amakuru kwari twababwiye mu gatondo ka kare ajanye n'umutegetsi akomeye cane yoba yahatswe kubogozwa, ariko nanone Imana n'ibihangange bigakinga akaboko. Hari amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bibazo bikomeye cane muri kino gihe. Hari amakuru avuga icuka kibi kibandanije gututumba hagati muri CNDD-FDD kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ivyatangazwa yuko ariwe azaba umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza, aho amakuru menshi cane yabandanije yerekana kunyinyurana kwase ko gutangura ku murindi ukomeye cane mu bihangange vya CNDD-FDD. Hatangura kuvugwa amanama akomeye cane ariko arakorwa n'imwe mu mirwi y'aba CNDD-FDD, abasirikare ndetse n'abarwizatunga. Kuri ubu ngubu ngo baba bariko barakora ayo manama baraba kugene bakikurako Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi tugira ngo tubashikirize muri kano kanya ariko aravugwa ku cuka kibi kibandanije gututumba. Hari abandi bariko baravuga yuko Ndayishimiye muri ino minsi yakicunga cane kuko kudeta iriko iramota. Hari amakuru menshi avuga yuko abasirikare bahejeje kurakara ndetse kuri ubu ngubu na bamwe mu bashinga amateka bakaba barabonye yuko nibatagira ico bakoze igihugu c'u Burundi kizasibangana ku ikarita y'isi, nk'uko bamwe n'abandi mu bakurikiranira hagufi bibera mu Burundi babandanya babivuga. Ndayishimiye rero yarateye ivyatsi abasenyeri Katolika banegura intege nke z'ubutegetsi bwiwe. Ni mu gihe hariko haravugwa amakuru menshi cane ko na Kiliziya Katolika yoba yarakuye amaboko kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira ivy'ayo makuru yose n'ibindi twakubwiye mfunyapfunyo, turaza kugenda turabica irya nino twabiguteguriye. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda kuko haba hariko haravugwa icuka gikomeye cane ca kudeta ishobora gukorerwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe. Abarundi ishavu ririko riraniga. Ndayishimiye yaraye yishuye ku itangazo rinegura intwaro yiwe abepiskopi Gatolika baheruka gusohora mu ntango za ruheshi umwaka wa 2026, kuko amakuru adushikira ava mu masoko yacu abivuga. Mukuru w'igihugu yarateye ivyatsi iryo tangazo, yongera atera ivyatsi n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yiyumvira nk'abo. Ico bikoze ntiyigeze avuga ko abo bepiskopi batangaje ibinyoma. Ndibutse yuko Ndayishimiye yiyemirije amajambo y'abasenyeri ejo haheze mu nama nkuru ya CNPS ijejwe gutegekaniriza kazoza abanyagihugu. Ndayishimiye yagiriza abo basenyeri ko bishinga amajambo gusa ariko ntiberekane ibikorwa birimwo inyishu zokemura ivyo banegura. Mukuru w'igihugu yagiriza abasenyeri ashimitse ko kuba banegura intwaro yiwe ku bukene n'inzara bihanze Abarundi ataco bivuze. Kubwiwe ahubwo abona ko na rirya Katolika ifise abayoboke barenga ibice 70% vy'Abarundi, iyaba ibakurikira ku nzira zabashikana kw'iterambere uraro rwabo ruba rugaragara. Ndayishimiye ngo ntiyumva ingene abasenyeri bidogera intwaro yiwe kandi mu bashonje harimwo abayoboke ba Katolike. Nivyo vyitwazo bikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye atanga. Kubwa Ndayishimiye asaba abasenyeri ko bova mu majambo bakaja mu bikorwa. Izi nyishu za Ndayishimiye zirerekana ko mukuru w'igihugu yamaze kwihebura
aravye ibiriko biraba muri iki gihugu c'u Burundi muri kino gihe. Ntibisanzwe ivyaraye bishikirijwe na Ndayishimiye ku kamo gaheruka guterwa n'abungere ba Katolika biramaramaje cane. Ico bikoze ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye maze kurengerwa bikerekana ko atanyishu abarundi bomwitegako. Muti gute? Abasenyeri Katolika barerekanye ukugene abarundi bahanzwe n'ikena canke ukuzimba ivyankenerwa kubera ibiciro vyaduze cane mu gihe imishahara yoyo iguma ari yayindi. Kuba kuri iki kibazo Ndayishimiye abona ko abasenyeri aribo bafise ububasha bwo kuzana igitoro, ifumbire, bakongera bakiga hava uburyo bwo kuduza agashahara k'abigisha, abaganga, abasirikare ndetse n'abandi, vyerekana ko Uburundi butwarwa n'umukuru w'igihugu atakizi ico ajejwe. Haramaze kurengerana ko Ndayishimiye atanga imihoho kubw'amasoko amwe n'amwe ariko arakurikirana ibiriko birabera muri iki gihugu. Igikorwa c'amashirahamwe n'amashengero ni ukwigisha bakebura, si ugufata ingingo mu vy'ubutunzi bw'igihugu kuko ibwirizwa shingiro nta bubasha ribaha muri ico gikorwa. Ico gikorwa ni ica Ndayishimiye hamwe n'abashikiranganji yishiriyeho bamufasha. Abasenyeri baranateye ivyatsi ingendo y'umugambwe CNDD-FDD wa Ndayishimiye utoza intererano ku gahato abasanzwe atari abanywanyi bawo. Abasenyeri barerekanye ko ari uguhonyanga ibwirizwa shingiro na cane cane mu ngingo yaryo ya 75 ivuga ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi. Kuba Ndayishimiye rero atahura ko abasenyeri aribo bazoja gutegeka Ndikuriyo n'imbonerakure ziwe guhagarika gutoza amafaranga abarundi ku gahato, mukuru w'igihugu aba yerekanye ko atari umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Ndayishimiye ntatahura ko amafaranga ashizweyo kurongora ntatahura ko amafaranga amabanga ashinzwe yo kurongora igihugu adasigura ko abo arongoye baca bacika abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD gusa. Abungere baranateye akamo ku mpungenge bafise ku barundi baguma bagenda mu bindi bihugu kuronderayo ubuzi mu gihe aribo nyine bateje imbere igihugu cabibarutse. Igituma abo barundi barimwo n'abasoda b'igihugu bahereye hanze Ndayishimiye arakizi, ariko kabona ko abasenyeri aribo bari bakwiye kugikemura. Mukuru w'igihugu nk'uyu biraboneka ko asigaye ahimba ntaco yimena gushika naho yishura ibintu bicuritse ku bibazo vy'inkoramutima biraba igihugu c'u Burundi. Mu bihugu vyisoneye nk'uyu ntaba ashigaje n'amasaha acitwa perezida. Abasenyeri baranateye akamo kubona haguma hatorwa ibiziga mu mihingo y'igihugu ariko ntihamenyekane abica abo bantu. Ndayishimiye we atahura ko abasenyeri aribo bazobuza iperereza n'imbonerakure kunyuruza abarundi bakaja kubica. Mbega dufate ko Ndayishimiye yoba yashatse kuvuga ko abasenyeri boba aribo batuma imbonerakure kuniga abaseneri bakabatekera mu magunira bagata mu nzuzi. Ndayishimiye yoba yashatse kuvuga ko abasenyeri aribo batumye Koloneli Alfred Innocent Museremu gusogota umugeto wokeje mw'ivi rya Dogiteri Christophe Sahabo. Mukuru w'igihugu arakwiye kuvavanura n'ingendo yo kuvuga ibimujemo mu mutwe vyose kuko ari ivyo avuga bigakura icubahiro ku gihugu nawe nyine bigasiga bimumaramaje.
abasenyeri Gatolika bakoze igikorwa cabo kandi bagikoze neza kanatsinda nta na kimwe mu byo bavuze Ndayishimiye yigeze abeshuza. Bigaragara yuko Ndayishimiye nawe nyine abizi ibi byose ariko byajeje kumurengera. Hari amakuru twari turiko turababwira mu ntango y'ibijanye n'integuro zikomeye cyane ngo za kudeta zoba zigeze kure. Twari twababwiye mu gatondo kaheze ibijanye n'umutegetsi ahambaye yagira ngo akurwe mu mabanga, aho inama nshingamateka yakoranye ariko abashingamateka bamwe baranga kwitabira iyo nama, aho ngo haje guturuka itegeko ryaturutse hejuru cyane ribuza abo bashingamateka kuba bakora igikorwa bari bagira ngo bakore. Herekanwe ku masoko yacu y'inkuru nyine, herekanywe ifoto y'intebe Perezida Evariste Ndayishimiye ahora yicayemwo mu nama nshingamateka iri gusa, aho bamwe n'abandi batanguye kuvuga yuko yoba ari Ndayishimiye yoba agira ngo atembagazwe ku butegetsi, ariko hakaba hari abajenerali basabye kuba babangiye iyo ngingo mu kubandanya kugondoza Ndayishimiye kugira ngo bamwumvishe ko agomba gutanga imihoho ibara ritaragwa, kuko nyine ngo boca bakora ikintu gituma hataba ibintu bikomeye cyane, ariko nakomeza kwinangira iryavuzwe riribuze gutaha nk'uko amasoko yacu abandanya abivuga. Ndayishimiye yarananiwe gutunganya igihugu nk'uko bamwe mu bajenero ndetse bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD babivuga yuko igihugu capfuye mu mice yose. Kuri ubu ngubu akaba imyaka 6 irumanye igitoro carabuze, byankenerwa mu Burundi byarabaye umuzi w'ibuye. Abarundi bariko bararira ay'ikivumvu bavuga yuko inzara iriko irazura inzara, igihe nta mafaranga mvamakungu, imipaka ibihugu bahora bahahiramwo irugaye, ibibazo byose bivugwa yuko ngo byakwezwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hamwe n'abandi babona yuko ngo iyo kudeta iramutse ibaye ataco yoba itwaye. Abandi nabati Perezida Evariste Ndayishimiye niyemera agondozwa atange imihoho kuko iyo mabanga yo kurongora igihugu ntayo ashoboye. Abandi bati biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi turumva ari akamaramaza, ico bikoze Imana yonyine niyo gutabara Uburundi ndetse n'abarundi. Abandi bati CNDD FDD kuva yaza ku butegetsi nta kintu cyiza gikomeye yoba yarakoze, kuko nyine n'abanywanyi bayo bamwe barivamwo rimwe na rimwe bakavuga yuko ibikorwa byinshi byagiye birakorwa canke bigaragara kwa mu gihugu c'u Burundi ngo vyoba byarakozwe ku ntwaro zabanjirije CNDD FDD cane ku ntwaro yabagaza. None bigiye kugenda gute? Ndayishimiye ari buze kuva muri iki kibazo gikomeye cyane arimwo muri kino gihe igihugu ciwe kiri mu bibazo bitandukanye, arimwo n'ivy'ubutunzi ndetse n'ubukene buzura inzara. Mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi byinshi bishasha bizaba bigezweko. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe banza uvyondeko. Bibe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.